ngo hariho ibara wagiyemo hanyuma bouncer waguterera hanze bya makuru yari boîte excessive kayise zagenze gute simbizi oya nk'ivyo ivyabaye ahubwo urumva ni hamwe abantu baba batanaku bon Jeff Rory ndazi neza yuko sinzwe n'abantu bose mugabo iyo ngiye ahantu banzi ntihabura abantu bakumenya iyo ngiye aho banzi baramicubahiro nkiri byavuye kuki kugira oya ivyo byo kunsohora ni Alvin Smith yabikoze kuko Well, my people, it's another blessing. Kubana na mukumusikundi wakunzi ba Kamo TV. People them call me Dan for real, the champion most conqueror from zero to hero, from nothing to something. Yes, wakunzi ba Kamo TV. Ba Kamo TV. Mije shemfise Mike, tubazaniye content zigiye zitandukanye, habi ziri muri industry ya kabiri gatanindwi cyangwa ziri mu buzima busanzwe. Mije ziboye ndi kumwe na Simbizi wa Semavumba. Tubazaniye vibe after vibe n'amakuru yizewe dukura kwa Maniragaba Idris Simbizi wa Semavumba. Yego papa Meze neza jana garuka kera Simbizi ya makuru ya garukana kera kabisa garukana kuri conference de presse ya Dushime Music ya Gicochoro aho ariho waruri nyona rindi kandi Gicochoro aguma jumuhari ngo sinako Gicochoro urazi ngabombo Gicochoro nuko taranerera no kuri Maria iyo message ya kandi Gicochoro oya none gasha man tudahenda niki ntakoze ujya munsi byinshi bije bishoboka vraiment byarakozwe gawa aguma jumuhari ngo randire ngo ntiya postinze ngo kandi namwe entertainment nuko imeze kuba yaraje yonyene nabyishimire presence yonyene yabaje igama okay urazi nk'abantu maze guheza ama invitation ngene bangana jewe no muhira je mama naramubwiye ati mama jewe mama invita jewe bakurumva urubanza bivaye n'ingene ruteguwe bivaye na kuri mariage wanje kwazi kurubanza ko atari rwanje rw'umuryango rubanza no rw'umuryango jewe yabaruruba waraheze gwa mbere iyo urubanza rw'iwanje nari mfise ama exigence yiwanje ati ngazo hameze uku tuzogenda tugire pour party ababyana byanyu byari kumusaga mukinanira bikora abe hamagaye ngabaye bane bakibyibusha ngo babagaburira nawe uburonzi ari abana kera ko kumusaga wasanga gufite itako oya n'ubuntu kuri ataragendera bamwe bameze neza soka kore gatekera ega menya yuko umunyabujumbura wese umudemu wa mbere baba bakundanye abavuka mu yekarti umuhungu umunyabujumbura wese umupeti wese yakuriye mu isite nga umudemu wa mbere bakundanye bavuka umusaga wala gara kafi wani musaga nagagara nico kibera kaka menya yuko ukaba umukobwa wa mbere mwakundanye atari umunyamusaga byarahewe n'umunyamuji kera kwera aya no mubahizi bahereye ko banyamusaga abake mu bahizi abahizi oya bajya abahizi bahereye mu ngaga njye barawubwiye ega bajya saba ya Bujumbura abahizi kubera RNE hajya bahita Gardinor abahizi bamanutse niho baca burukira hajya ega bajya abahizi nabantu baba baje gupambana baje kurondera ubuzima kera tudahenda atari ubunyene byayangaye hari umuwe yava mwijene kibaho kaka umbwizo ukunda okay dufate RNST ahizi RNST havaza bavuye he imwaro za mwaro hari umuwe yava imwaro shani bakivura mu nje narawo ndumva je nta none yeze numva uri umuwe yava imwaro ababoyi b'abapampe bagitoya ko ni Makayanza Ngozi urabyumva ako Gitega bakenya Igitega mama baruzuye mama Gishubi Simbizi mugabo ya Gishubi benshi ari gafata RNST mugabo kubera iki niki bagifata urumvaga bro manake umwana wo mu muji abahizi bose ni munoro
bani mpare mu noro kazi mtoto wa Ngagara Mamutakura Mutakura shawo shewimba abasubira umwana wo kumutakura arashobora gusanga umwana wo kumutakura ataha mu nzu imwe urazi ko ni sinema za Vietnamese zimwe za kera so to televiziyo za Viet usanga hano hari nimba nyine ebana usanga nakajyango gateye guke n'umugire guke katagati mugire dal me uravye umwana avayo ukuntu abasaka uwo mwana muhuriye muri Zanzi abasa neza abayiteretse biganzoga iryoshye izindi bayita gute babiteretse ntuzenye byama bo anyoye duke ni Smirnoff Smirnoff ntizisi nguvuga izindi mugabo usanga umudemu mara kaka uzo umuryango wahaba ukipiga hivi utibukira mugabo muhuriye muri Zanzi bameze neza Smirnoff Smirnoff ni abari karimwe Smirnoff iyo nzoga yitwa uko tuni umudemu kandi we mudemu buri weekend arasohoka ahera Zanzi ntabura abantu avuye Zanzi acengera Blue avuye Blue Malibu niwo bahereza acengera kwanza ku mutwenzi nanace va ku mutwenzi yego za Malibu guhereza yamaga cyava taxi yo gutaha I know ubuzima bwo ngabura buragoye ndaki oya kwera Malibu sindi kurabona ko Malibu mengo bakunda kwahereza buri muguca 5 ayo masana yo ku mutwenzi bamaze kugara bariko barataha ene ma weekend y'abana mu muji even ni Gitega bari badutse nta mwana wo mwirohera dugi Gitega simbizi oya ni nta mwana yaba uzurukobwa gwize ndibuka umunsi wa mbere umudema ambwira ati ndabakakubwa nakana keza ndakabagije uvaye ubahe nengeze ukambwira ati mba mu Kinindo mba Kabondo yakinanira yacu hari yabazi apaya mu Giswere toga kure amazo meza simbizi ari aho saba tutsi bakenye hambwa ngomba kwikomeza rero yuko ari rero yuko ari wagaze ikomereza ngo sanza bahe ari abatutsi bakenye abatutsi batuzi turaziyo baba bazaho mututsi wa franga akamututsi warare ako yemera apara turayo baba turahazi mutanga noro kwa kagatutsi kazi kabye ndiko nafuke saka tusikazi bakambira ati kujya kunambia hivi kumusaga kandi akone kabimbwiranya amakuru yavuge ngo aba MCG asema mbaya urukundo ntiruraba makartier ni kajanye Jose nimbi ngiba mu buyenzi mbaya kama mbaya simbizi rero tukomereze ego papa igihe twerukana ugira uduge mujya conference ngabasi numva kufisa amahoro na umunyamusaga no je ni tranquille kabisa kandi I'm so proud kabisa nacho bintu yaza abantu mumbisi nikisema mtusi chaje mwa sasa mimi mbona mimi ni mtusi sio kwa mtusi mimi sana easy mimi niko easy si niko rast uko rast sasa simbize tukomereze tena fresh man mimi niko umaine kuri free man I'm so proud hauna problem nta problem nini tikomereze simbize bangine bara wara nkibi ndabivuze bikuri magic chenu hariye cyane kata uko oya bobo nabazokata bobo gakata ibitu asyo twabyanditse genda mwibwirizwa shingiro ingingo zose ifo rectify akantu ifo ko tugahagararako ingingo mengo y'amajana 249 sinibuka ni presque ingingo ya nyuma ya 249 mengo ko nshishigizwe ningo 250 sindabyibuka neza ingingo ikurikiriye ya nyuma yahereza ububasha inama nshinga amateka yuko mu myaka 5 izoba yize yuko ibintu byo kuvuga ati we ni mtusi we ni mhutu biva mu bwirizwa shingiro sasa bari bikata kandi abantu ba mbere babyanze n'abantu bita batutsi kwa hiyo sasa aje sasa tufanye nini tuane twinjoyinga enjoy se sisi wa entertainer nibyo birumvika sawa ni mtusi tutikomereza ageka mtusi yako karajosho mtusi
nami ni mtusi baba biri mu mategeko sio si umunsi babikuyemo bakabigira kujya ko mu Rwanda ni wonyine uvuga abatutsi uvuze abatutsi ushishira akantu ngo genocide uhita ubandanya ukere kuvuga umututsi kutako profiter uvuga ibi usema wumva ngo genocide yakorewe abatutsi na comprendre n'umusani yitwa nani uri petit ujya mu jama yapfuye Jepoli no pana Jepoli nani Kizito yarinje indirimbo avuga ati hari nabandi bari kufa papa gasema we mugasho comprendre reka tukomereze simizi nasema ndio maana ukwene uri mu Rwanda ukwene kuvuga abatutsi vuga ati genocide yakorewe abatutsi uri mu Burundi easy sema we mtusi yuko fresh mtusi yuko fresh some tuskazi wewe ni fresh more than mtusi ana problem ni mtuskazi is better than paka fizo kama better than Simbizi weekend passé harabaye novuga nti Igitega twari turi kumwe turi muri conference de presse ya nakubwiye ko ngomba nce nduga ngo mucuduga Igitega kandi Igitega niho hariho match nakubwiye ko nduga niki ni Mburugini pa climatiser ko mbora enjoy inze na enjoy inze sasa tena chagi ndeje gukora okay yari ishushe cyane yari climatiser meze bien nzo nabica sasa Idrisi harabaye match tutarinjira cyane muri match wayibonye gute match yahuje abasani hamwe na equipe ya Rukundo FC kuri stade Ingoma Igitega jewe d'abord ninjiye nashite match yatanguye kuko hotel narimo yari urabizi ko jana 12 vendredi wewe 12 vendredi ndavye nakubwiye ati après ça ntera nduga direct nja Igitega niho ndara icyambere match yagenze twategetse ukagege naho ami pro mengo yarabaye kora basane batsinzwe iginje yambwa ati none umutipe eskarazi yuko abantu bari mu kibuga barabasani si cyo ba footballeur profession urumva ariko ngitwa kuba uri professionnel je nk'ubu nkaje ndazi je suis un artiste professionnel parce que je vis de mon art namba mbi Bujumbura namba shobora kuvuga ati ndaduze Gitega d'abord kuvuga ati ndaduganye n'Imburugini Gitega yo ni confidence iteye n'ubwo bakomba ndati ahifira hose zimanuka mbandanye Gitega umumekanisi ndamubwiye ati ingudugu imbusa nani desemeye giki warangene ifarasi yiwe yarayize avuga ati ini shora kungambanira urashaka kungambanira ngai farasi yo niyo ngambanira niko nanje mazi neza urashaka kungambanira ngai Imburugini nari kungambanira manake match ati ami pre ikintu kimwe cyakiri important ni jewe ndumuntu jewe ushaka uzongereranye nka wa muntu urana muri 2013 isoko iri kirasha hari abantu bari ko bararira bagwaye n'imitima bagizana amavese urabazi hari n'abandi bamesha atamutahe n'umwe bari bafise mu isoko mugabe bemeye barasha ngo bari ko baragenda kurokora ibintu kandi tavyamaze ari abantu benshi batunze kubera imizigo bakuye mu isoko rya munsi byabeze hari n'abantu qui en ont profité dufate nk'abajamba bafise izungo za lo parisien abaswere bace bikomeza kwaya ziya za ideal zande ntizabaho naho zari zihari nta kimeza ari zifise nk'ubu urabyo kuko urabona sinzi kubona mu isoko ibyanazajya mu isoko hari imizigo myinshi niki mugabe isoko ntigihari mugabo urumva yuko ari abandi bamesha qui en ont profité kuba isoko yarahiye gushika uno munsi usanga kandi abo usanga banashaka hari usanga bana bifisemo n'uruhara kuba isoko itarasubira kubako cyo nangana isoko kishajengo samini ko la parisien hari abajama numvise batari banahazwe
haje bitwa by'amaribori kabone batugana misiba y'ubuyata nabumvise mu ndirimbo ya Bizo Uwezo ngo naba boss kasasero dabo kandi mu boss atakugaburira wo ni boss kwaki je nankanga je nuza kumbwira ngo urumva ngo mini wewe ni kwako kwana mamako uri boss wa ni boss wawe ni kwangu mimi ega ariko kimwe mani jewe ngene meze ari umupeti yambwiye ngo gitera ngo naye naborewe ikibazo kimwe namubajije ati inzoga nariko ndanywa nizo nariko ndasaba nabo boteza cyangwa nizo nari nigure uko nani comprendre niyo mpamvu rero jewe mu buzima ndubaha gusa mugabo nta muntu anzanira akinyuma kugira sina complex so Ami pro gushabura muri ivyo impamvu ndiko ndaja muri mu bintu mwene ivyo ishavu rya Ami pro hari abantu ari nk'ibinyene mba ndiko numva ko mba hakuno ndasigura ikintu usanga naciye mu bintu by'amafilosofi maremare for real umunyamuziki sumo footballer ni deux professions déjà ziri très différents namba jewe no munsi mbizo asema vumba menya ati inzu y'abandi mba nkunda iriha nishoboye kuja mu kabare nkigurira inzoga nkirihira bill nkariha facture c'est-à-dire sinzi mani uruko jemba muri mutimbuzi bro bobo wabonye itangazo rya sowe na mustanera mutimbuzi kirazira gupangisha umuntu adafite akazi acha uko na comprendre kirazira gupangisha umuntu adafite akazi uno musi abantu baratimba akagenda agafata inzu afise avance gusa adafite amafaranga jewe waraga bobo kweli mastress yanje ni vite no kurunkira ama audio ya munyanyumbu namubwiye ati rega muzehe none jewe urafise ikibazo naje ati nta kibazo cyawe bise tipowesha rero mahere ndobanda yaguha tiko ndategura mariage uko na comprendre kubera jewe umva umuntu mpangiye jewe arafise confidence mu kazi je nkora David ukura byo ufite ndikuri hariho point ndiko iza gutahura bakeneye kuyitahura ikintu bita kuba profession icyo bita le profession kuba professionnel bi muri profession profession kuri karanga muntu ayanditse profession mu gifaransa shaka utore karanga muntu yawe uraza kubona yanditse profession mu gifaransa muga munsi handitswe ati akazi akora ni hamwe ndambwira abantu karanga muntu y'umugore wanje handitse ko sa ntibazo bwe ngo je ngo narongowe nitwariye umugore atakazi afisi kurabere beje kuri profession kuri karanga muntu yanje ni papa nandondereye yo karanga muntu je handitse ko artiste nambwiye ati papa shira ko artiste bwira mustaneri urumva yo confidence nani ifite karanga muntu je narondeye karanga muntu ndi kwishuri mugabo kuva ndi kwishuri narabona neza yuko akazi kose nzokora tenzo ndo artiste kawaida sivyo art ni nyinshi mimi na football ni art yego journalisme ni art c'est l'art de communiquer les communicateurs bose na artiste mugabo muri ma art yose namba mi pro yarasavye centre technique arayihabwa nuko yabwiwe yuko arabaririmbyi bazokina football namba mi pro yarasavye stade Ngoma arayihabwa nuko yabwiwe yuko abaririmbyi bazokina football niyo mpamvu hageze 18h sinibuka 18 minute ngahe kurabizi ko mu Burundi kubera kenshi amamatch nta matara batsa niki ngo habaye prolongation kenshi yo match baheze draw
directeur baca baja mu ma penalty wamvaga bro sinzi ko wari kuri match yabereye kuri centre technique batashe Rodro baca baja mu penalty c'est-à-dire quoi professional ndi sur 2000%. Iyo Ami Pro agenda gusaba abarongozi b'ikibuga ni jewe ndi Ami Pro urabona ndo nkorike emission d'abord sibaye ari abajournaliste bari kuri bitwa guteba Blaise Paulin si Blaise Paulin bagiye ngo nkora kuri Buja FM nkora emission ya sport nkeneye hari abari inzo za ukinisha kwera muri emission yabo ya sport baravuza indirimbo z'abarundi iyo projet ari kubagwabo mugabo umujournaliste wo muri Hit Connection emission y'abasani yagiye kwa Vasa Football kugira ronke access ku kibuga Amaga bro iyo Ami Pro agenda avuga ati jende Ami Pro nkora emission y'umuziki kubera ibintu tugomba dukora tubona yuko atakibanza kininiya cyo kwakira abantu benshi ngaha Igitega gihari twashaka mu dutize stade kugira abariho abaririmbyi bacu bakirira abafana stade ntayo bari kumuha sineba kuko nawe ngenda gutahura kuranora kwana uko yanora gadani yo aja kwita niyo mpamvu match yaheze kubera uruhusha rwa football 18h n'iminota runaka stade baca bayugara niyo mpamvu hageze ko tugera ama interview igipolisi cyamaze kwishwara mu kibuga ati harageze ko twugara stade nkuko byanabaye no kuri centre technique turi mu ma interview cyazi igipolisi ati stade harageze ko tugira iki ko tuyugara ndabaza akabazo none Ami Pro yarashavujwe niyo yugara no ivyo ndakubwira ni byanje ko yaraje urabizi ko je ndi umumesha mu interview nikibaza kubaza ati wayibonye gute bimeze gute abaririmbyi bacu no munsi ni mpamvu gati turamaze kubona neza yuko abantu babanyotewe mugabo de façon spéciale no munsi umuririmbyi wacu ari yubaka naho nta gitangaza na kimwe aza gukorera ndamaze kubona ama concert y'abatandukanye bashagira ama playback nibiki mugabo wumvise ati baza gukina football ni ikintu kiri special batari nyene ugende kuraba kuri page yitwa Akim the Prince narasharinze uze kugira uzobona video jewe nyene navuze aho nca abene igihugu abafana bazire abona bari hanze ya stade ngoma yari buze ari umuntu ya postinze photo avuga ngo stade nkari vide kaka bajya yari vide kubera ni foto ya fotowe kubera bari batondeye kwinjira kujya ko mirongo y'amabisi gutyo jewe urumva rero kugira kubera jewe hotel narimwo yitwa Sunrise iri efo gato ya stade byasaba ko nzunguruka ahantu naca ni wari hatonze abinjira muri simple byasaba ko nzungurura kugira nce muri VIP kugira ninjire ni naho Ami Pro yarari bisigo yari yuko for real abafana barakunda abaririmbyi babo gusa abaririmbyi nabo ntibaramenya ati iki kintu gituma umufana akweba hajya hari Gitega bro urazi nk'abantu bavuye Bujumbura badoga ingene bangana Gitega yarimo abanyabujumbura kiyagira yego kubera iki ama hotel nibaza ko yashoboye kwinjiza amafaranga kiyagira jewe nyene nari mu hotel narimwo Sunrise ishambe narimwe yari bon nshobora kuyavuga kibaza bon ngasi makari Gitega nari 600,000 ishambe 600,000 wari muri Paris kubera
ya maya ni menshi chambre yarimwe 60 ibumbe 60 ku ijoro rimwe n'amazi 4 5 6 c'est dans les 180 000 ko mistata ya chambre gusa hama Henken ni 15 000 nyaboro Burasine tumenyereye ni 80 000 anini nzoga nanyo yitwa nambari Torero 80 000 Torero ni 80 ahandi nanga Torero ni 35 ahandi Voilà. 35 30 Torero 35 ho ari 80 ishika ry'abastar igitega waribonye gute yakigwa mu mahotel bimeze gute bro bari bakirikina football muri football ni bisanzwe fata bara bajyamika hamwe nibisanzwe ko ni football bategeza kwiga ingene ejo bazokina bajyamika hamwe football hose none mbo hariyo nk'abantu bazabona enda kwereke bro nibisanzwe wana nk'ubu umviriza nakubwire Dan ari foto nabonye kirashikira intamba bicaye hasi kuri aeroport mengo Ethiopia Addis Ababa nabonye foto intamba mu rugamba bicaye hasi iya biri sportif ego iyo abakinyi babanze kugenda urugendo rurerure ntiwicara ku ntebe bicara hasi c'est conseillé kugira utegure ça ego usumva ari abantu bacha bagomba gufata information nabiboneye muri match je ko urumva match iheze premier mi-temps iheze twara tujya muri vestiaire tugiye muri vestiaire kwera batari babimenyereye abakinyi baciye bagenda abasani bacagenda kwicara habari intebe muri vestiaire umukocha cyaraza ngo yapana si byiza mwicara kwisima petete numva hariho ikindi kintu ntabyo nzi bo bisi ni sportif usanga ariko bimeze usanga ariko bimeze je ni professionnel muri sport nimwe nabanda kubwira kazi ni professionnel mu by'umuziki urumva ukazobona umusaniro yicariye hasi mu footballeur plutôt yapana muri rimbi yicaye hasi bifite icyo bisigura kuri we mais no musi bicaye hasi bagacha fotora ngo basani ngo football bafashwe nabi no c'est sportif ego c'est conseil ego abasani ngo barayi hamwe bigenda gute barayi hamwe nyene none si football ego bagiye kuna football bari bagiye kubwira sho yari binakubwiye kare ko uruhusha bari bafise n'ibyo baragiye gukoramo yari football ni yari sho barayi hamwe gute si biga ndetse bitabura rega nivyo twavuga ko hamwe mutegeza ko hamwe muri 2 3 4 kugira mupange match yejo ntibari bagiye nivyo bambwiye muri conseil nabaririmbyi bari bagiye gukina football nabari baragiye urumva bagiye gukina football Sadbi nari noji barayi hamwe biface nanuze urumva ikintu kimwe kandi inegeza ku rectify ngaha ni kuri ya mipro abitegura ameprono ategura izi nkino amenye yuko abaririmbyi n'abaririmbyi siba bebitwa bande hari akajama karabona posting je ndiko ndakarondera kitwa nambari Aigle de l'Aigle urakaze ga Bobo de l'Aigle agatiba kayange kakabirigi imani bazanye bamwe babaza baje gutsindwa kasati perone nikandaka mutude ngo jewe fete ndafise ukuntu ngira dufate nka twebwe nka jewe iyo ndiko ndaja bivaye n'ama statistique mba mfise ejo hirya ejo ni komeza cyane mu mafoto niki Jean nuko nyene akazi nkora katara professionnel cyane bivanye n'igihugu ndimo kantegeza gupambana hasha hogera igihe isura yanje gusa hazo igihe kizogera naconze ndayishize muri Google Lens ikinzana abyo wana iki kirato nambaye abyo iki ubona nga ugishize muri Google Lens ko yari original ucona agaciro kacu abyo baga bro hari umuntu yagishizemo ashambwira ati cyo kirato cyo wakiguze no mu diaspora yavuye hanze arakigo
kaka ni ya Nike Gift. Air Force oya si gift vraiment nico niguriye gusa urumva nico niguriye avyumvaga bro ko yaravye amafaranga kigugwa asanga ikiyato nambaye ugize komande yacu $500 turi $500 kuri machine wari ubuninga miliyoni 3 yego iki ubona ngana iki nubu ushira muri Google Lens urayifise ngabo ndaza kwira uze kwira iki uragifotora candafata rero ndavuga ati okay equipe nationale yacu twebwe ngato matugenda gufana za Musongati turagenda gufana za Bumamuru za Ande za Aigle Noire twaza abakinyi bazikinamwo twarabonye na hajya igihe dernier mbaye ko atanga ubushimwe umugenyi yigenje neza tu vois c'est abigenje neza twitezemo yuko muri abo nyene nibo baza gukoramwe abakinyi bakaze baza gutwara muri equipe nationale mugatwa twatubona haje umuntu gutanga ngo dérégle ati umuntu avuye he qu'est-ce que moi je fais urabyo mbonye mo dérégle cyo cyankora n'icyayi cyanja kuri Google kugira ndabe exactement yuko uwo muntu afise amateka kaka je sinonde ntanuwonzi jewe natoye ifoto yiwe shira muri Google Lens kunubu nyene wafata studio ya Sadio Man ifoto nawo wonyene wogenda haje ukamubona ukamwifotorera gutya na appareil yiwawe ukayishira muri Google Lens iyo sura gusa ko Google irafise amarobo a detecta visage y'abantu bo n'impuzu je nabonye yari yambaye agashapo nyamujama ndatora ifoto yiwe banzaniye agaciro k'ishapo konyene bashi babigiye gucibona ko navuga ati nyenda keneye mbona amateka y'uwo muntu bazanye y'uwo mukinyi ninde kukameme abarivyi bose professionnel bafise ama profile ya nta n'izina banzaniye ko ari akajamo mva kari akameti nambara kavyagwa ngo bambona banzaniye abantu bo muri Egypte bagomba gusa bakana football professionnel kwera gusa wabivuga bro rero ibiro niyo mateka niko rugamba uno munsi turimo hari ibintu dukeneye kwandika Tamvaga bro mu kiganiro nigeze gukora ryari kuri Magic TV navuga ati Satubi ugiye recherche yiwe ntabwo ari mu footballeur none buda uvuze rero ngo izi nkino bazireke uno munsi turi mu kintu bitwa renaissance sibyo jewe nabo twari kumwe twarasangiye urugamba guko umuririmbyi w'umurundi ahabwa agaciro agira agaciro valeur kugira agaciro nuko umurundi amwitwararika umvaga bro mugabo no munsi nibyo na Diwan yarabiririmbye mu ndirimbo yitwa afise ubwoba burya bwoba nibwo uno munsi nka Mipro akora hit connection mugabo arazi neza yuko night connection yiwe biragoye gukonvenka abafana b'umuziki baze kuraba abaririmbyi yamavuza cyangwa avuga muri hit connection nyene agacha yitwaza ati babaririmbyi mpora mvuga bazoba baje gukina umupira muri ico gihe umwene gihugu yari yafise udufaranga twiyatubise mu mahembe niki arayakurayo akaza kuraba umuririmbyi ingena kina agapira kubera iki umupira uno musi ni profession twarabonye abantu bita Apotre Jean Paul batewe ibitero bagize basket bayigira profession kora byumvaga hakene ko turongana n'abantu bafata umuziki bakagira profession ngo rugambo no musi turimo
umuziki ni kitwe gusa ni ikintu cyo kuvuzwa abantu barushe umengo ni ikintu atagaciro gifise mugabo wimve yuko n'umuziki ari profession n'umunsi umunyamuziki urabona urumva abandi bari football vraiment ari abantu babigiyemwo barabikora mugabo n'umunsi umunyamuziki urumva yuko na stade naho bari umunyamuziki hageze umwanya runaka nta byo kuvuga ati nyuma ya match turaza gushinga amapodium amadukora umuziki nyuma ya match ni mutahe none habuze iki buda zia nkino zigamije iki nko kuri wewe inkino uno musho zigamije kuri jewe zo guhuza nk'aba ni juste umuririmbyi yitahure yuko umufana mukeneye babo sinavuga ngo nukunywanisha ngo ni iki is better nibyo ni bonko akene hari mikino narabonye ndi Gitega kwene imikino n'ikintu mutegezwa guhura hari abakinyi ba football uzosanga afitanye ama beef mugabo bakina muri equipe imwe mugabo nikibuze ko umukinyi umwe ashaka umufitaniye beef abonye ko uri position yawe byoroshe kutsinda ashaka guhereza ipasi nawe mutumvikana kandi mugatsinda kandi nawe mutumvikana hageze guserebra mwese igitsindo mu giserebra hamwe mwese tumve yuko izi nkino zigamije kunwanisha hamwe abaririmbyi zo banywanisha ari ngwane bafitani yahingwana abarenze bafitani nande nzoba zibuze abadisingana mu ndirimbo bazi none kudisingana ni entertainment bro yo ariko ivyo rero abafana biragoye ko babitahura jewe ndibuka ndi Gitega P-Face yaricaye aho nani bameze bien Karabasase je twari kumwe mwatwe Karabasase we amatwi nsumira ngo hariho ibara wagiyemo hanyuma bouncer waguterera hanze ibya makuru yari boîte excess twayise zagenze gute simbizi oya nk'ivyo ivyabaye ahubwo urumva ni hamwe abantu baba batanaku bon Jeff Ruri ndazi neza yuko sinzwe n'abantu bose mugabo iyo ngiye ahantu banzi ntihabura abantu bakumenya iyo ngiye aho banzi baramicubahiro nkiri byavuye kuki kugira oya ivyo byo kunsohora ni Alvin Smith yabikoze kuko badugamwe n'amashira hamwe umva amashira hamwe niyo agomba kubasororera cyo nashyize kuri table yabo nsanga nta nzoga bafise ushaka kubagurira barindiriye yuko uwo barungitse hanze kubera baratinya kuzigurira muri boîte byari bizimvye kameme none dufate nk'ubunyoye nka Heineken zine ari 80 bar none urumva wahowe ugira ubahe moya nashaka ndabahe moya mugabe iyo moya rero nayitanga nabi kubera naho ubwo ati we ingo tujane kuri comptoir kubera narihisha telefone nta makashi nari mfise kwa makashi bace bayanye ba bro jo fete hajya ari umuntu yari ajeje kuncungira telefone yanje ni bayiba wari wadugaye mu bounce canke wari waduganye umuntu oya sama bounce nari mfise gusa mfise gang wari ufite gang mu bisanzwe ahubwo nagiye naratangaye nsanze ofete ayo mastori yose ndiko ndakubwira nayo nahawe n'abantu bari ndani burya uri umuntu w'abantu ega je ndi free kubera jewe ndi free kwa ndazi yuko ivyo ntanga si byanje ni by'abantu rero ndashaka kuba nk'ubu nicaye nk'ahantu ukabona umengo umutekano wanje ntucongera ukabona umengo ndi jenyene mugaro pima rero ukoreko hari abantu baba bari hano inzuki zikurya ntumenga niyo zivuye byavuye birangira gute none Buda byaheze akabare bampaye mu bounce aco umva umwe Alvin Smith yabwiye none wabibonye ari bari wa ukora land niyo yabibonye yabwiye urumva Alvin Smith yahamagaye ba bounce d'abord Alvin Smith inzoga gombangwe zivuye hanze yakabari ntizironga oya nta mahera bafise yo kwisororera jewe mvuye hanze ninjiye nduko mende ko ndisororera indani ati halafu na wapatie moya
narabaharuye ari Alvin be nice nibo namenye abandi ntabondi ko nari nahi mwebwe ibyo mwonywa byose je no biri babahe birangira ugiye hanze. Ubwo rero bari barindiriye yuko umuntu agiye kubasabira uruhusha icyo bita droit de bouche. Banange bariko basaba droit de bouche umva inzoga bariko zigura je ndaziguriye mu kabari ndani none ho yari umuvinyu yari whisky ya droit de whisky ya inzoga nyene bafise no mu boîte pale ma Henkene mabeshu Henkene yari gushobora kuzigura Henkene mani ajya ega bro mbe ndakubwiza ukuri man kaka iyi hari yabasani biwacu ntubazi none ni bangaye ngayo kugurira Henkene z'ibihumbi Henkene mwani vembare bro okay tugende bingene P club nuko nyene batariko barakora Henkene mwasi ni vembare XS ni boîte VIP hari yanyene mu Gitega baga bro wasanga moya ni vembare zinakuwa ni 240 duheze utundi nakuwa ngapi 80 ni bangapi hapo iyo tournée wayishobora urabaza rero je nagiriye tournée mwavuye mugira ikiganiro na Alvin ukamubwira ati bro ikiganiro nibikaba ya peti gaga n'abana man cyoza kunzanisha ujya peti oya kamema mwebwe ingwane yanyu ntandiro mugira nejo ushizemo bige oya nitangaza makuru byose kaka jewe ngerageza kuca bugufi kugira bumve ko turi kumwe nabo mimi ni gra baga bro mimi ni mukuru mugabo no fetwe ngerageza nkavuga ati hajya ahantu hari ikintu kibuze reka je naho ntabona umuntu ariko aragikora reka je nje kugikora nibice bisigura yuko ari yo place yo wanje man me I deceive respect bro jenga nta mu artiste numwe adakwiriye kunyuba guhera ko hejuru gushika no hasi guhera ko watanguye kera no haru bizo babwizwa kunyuba kuko by'ibyo nkora je ndi nkakujya kwa Yesu Yesu niwe avuga ati yambuye umwambaro wiwe w'ubumana aza kuba umuntu kugira agire cyo afashije abari kwisi nanjye ndafise umwambaro wanje nashoboye kwambura ndavuga ati kugira bintu bigende neza ini sacrifice nigeza kugira me singende kuba nkaba Yesu bagiye gutera imisumari ndagufana imana ubu ndakubwiza ukuri ukene kuza kumvamia bimezuko ndavuga ati peti bifesi do gabanya harige bifesi igeze gomba kunyihendako kambe akaka ibisi ndabikora kwa ubaya ndacho dupfa je nawe Bravyo? Punguza. Gabanya dozi. Ati kuko urankeneye gusumba ko je naba ukeneye d'abord je da anokenka je nagukeneye. Mugo umwana mwashaka nkeneye. Ko urazi CV wanje amateka yanje urayazi. Kandi ndazi neza wowe wanshingire ntahe. Rero ureka n'abantu bagomba kuduteranya na mademo. Nk'ibyo byabaye kuri Natasha. Akagera yigeze gutera kuri Natasha biteye n'ubwoba. Niho nashaka ko tuca tugera kwa Natasha mbere ko tugira. Babibaga bro oya niho ndakubwiza ukuri. Hari abantu banteranyije Natasha. Natasha n'umuntu je twakundana cyane. Warahiye wa mwijana. Turahurira dadangu bano n'umugansore ndamwubaha gose. Dadangu bite umeze neza yarafise vewe yera mora baita gute morano no Tuareg RFC Tuareg yera ndayibuka twarahura na Shushakiyo dadangu vipi uko vizuri mera salama gashayigiye rero umunsi nangiye kuza mu bya entertainment neza bagati ngoma nawe ko itangaza makuru navuga ati jewe uno mudada ndavye inguvu n'ibintu afasha entertainment y'u Burundi je ferai à ce que atawundi muntu azovugwa kubera ndashaka kubona umuntu nkabona inguvu ashiramo le fait ko narigeze ko ikiganiro kimwe cyo nyine umva ndabikoze kuneza hacha abantu itaba Pro Max
urabazi abacawa baje baza kumubwira amajambo mu matwi voilà ivyo biramaze kuba byabaye kuri Bface byabaye kuri Natasha bimaze kuba no ku bantu benshi hari n'ama projet menshi nagenda akora agenda arapfa yishwe n'abantu sasa Natasha vuba narabonye akantu avuga yuko muri Sama agira organize igiteramo le 3 août afite igiteramo kirimo 100% Burundi 100% ibintu tudadorotse kubona nta bwa mbere bigomba babo Jean biheruka mu myaka ya kera cyane mu myaka ya kera ni bintu je nabanda kubaza ikibazo hamwe nka Idris est-ce bizokunda yaho tuzotegura abarundi 100% atamunyamahanga duciriye no birakunda ko no munsi yo kimbwire okay sawa basi wino gwa propose buri munyamahanga oza no munsi uvuga ati no munsi babashikanje imiryango y'abanyamahanga twaramaze kuyugara amahiti tufise ni menshi rero namba ni impamvu ndakubwira ati ni bimwe nakubwira kuva kare ati ubwoba urumva hariho ubwoba aba entertainer bari basanganye bavuga bati no urumva atamunyamahanga arimwo Vyobahunda nivyo bativa muga ndakubwije ukuri ndakubwije ukuri bizokunda bizokunda aho tubona igiteramo Jesse nkekiranye ko bizokunda kubera dufise amahit ni menshi cyane amahit ni menshi gusa numva ikintu kimwe cyari kibabaje nuko kuntu sinzi kuvyibuka ndi mu bantu ba mbere batangiye gupinga amasho abasani bakorera mu bubare ndabisubiramo maze kwivuga no ku ma medium menshi kugira bagitahura impamvu kenshi urunze ubona umusani akomeye ukana nka Big Fizzo umusani twubaha kugira aze gukora avuga ati natesheje sho bisaba yuko yakorera Gera Plaza hajya abayamagawe na Boss Toussaint abayamagawe na Boss Toussaint ndamwubaha cyane Boss Toussaint kwenye uko saluti kumva kugira umuntu avuga ati yari mu kumutwenzi Gera Plaza weekend ya mayuzuye n'ubwire tugende kwanza Gera Plaza yuzura presque imisiyose no musi si jeudi yari musi mercredi okay ejo ni vishazo bari karavuze abahuzuye ugiye weekend ho n'ibindi bindi usanga ari umurimbyi ubwira yumve yuko akaze aza gukora concert umunsi abantu baba bahari aho ari umurimbyi ntazigera amenya urugezo ageze ko ntazigera amenya level yiyo level y'umurimbyi ntimenyera ku munsi abantu atabahari habwo rero ku munsi umuntu puto ku munsi abantu baba bahari buzo habwo rero umurimbyi yimenya umunsi ndagate genda afise guhagurutsa abantu bakaza urabona bro nuko rero iyo level rero niyo tugomba gusubiramo biverigeze kubaho mu myaka yahera wenda je akuriye kumzamusaga kuribuka ku hariya za panoramique kuri Otrako kuribuka nambere gisabo camwe kwa mwete sinzi makosenda yibuka ko yigeze kuba hategurwa amashow uravyibuka ivyo bihe tugende mukanya hajya ku isoko ku Musaga barabategurira amashow ku Musaga tuve ku Musaga sokarti mu Kanyosha naho nyene bavyisi naba Melissa kwa Makasi uravyumva umuntu nyimba yakoreye concert yari kazi yari Sadbia yakoreye kwa Makasi c'était en 2019 mengo so urumva neza yuko haro histoire ni renaissance nta kintu gishasha tugiyemo dusuye mu byagezwe nivyo twamyemwo ni ibintu bishasha nyene dusubiyemo nombaga bro bisigura yuko gusupportinga ubwo ni urugamba narimo uno munsi ugiye muri za Tanzania uzokwamba wumva ama histoire y'ahantu bakoreye amasho ryari ari Kibere yakoze Nzinga Harmonize yarakoze show lancement officiel album aratwa n'umukuru w'igihugu tu vois ivyo nivyo dukeneye kubona
Kora bitahura. Ndiko ndabitahura ya. Kandi twibutse n'abantu yuko show izobara 3 août kandi izobera Hotel Source du Nil. Uzozo ni kibanza kinini kandi ciza. Kandi cyakira abantu benshi. Kandi cyakira abantu benshi. Rero bisigura yuko no munsi dukeneye guhindura histoire, duhindura amateka. Tureme ibindi bintu. Tureme andi makuru. Urombo. Hari amakuru dukeneye kurema aje no mitima y'abantu. Ariyo mpamvu rero iyo show igikenewe. Novuga yuko igikenewe cyane kandi umva ije iri no mu byo nagwanye urugamba haranira. Ejo hirya ejo ni wabona ati Simbizi yaratejwe imbere na entertainment. Uzoca umwishuti nta kugugumwa caramuvunye. Simbizi novuga nti igiteramo cha Natasha igiteramo kizoba kiryoshe kizoba kirimwo novuga nti abaririmbyi presque nta gushikino sani haramenyekana azoba kirimwo mugabo twumve yuko azoba hariho umurundi zizokumviriza indirimbo z'indundi cyane. Ego no murundi azoba ari karakora. Novuga nti mbere ko dusozera Simbizi uyu mwaka wa 2024 wari umwaka muremure tugeze hagati muri entertainment ushaka no musitiro Pakistan umwaka wabonye gute dushire hagati hasigaye igice ikintu umwaka urabona iyo abantu bariko baraharura sibyo iyo abantu bariko baraharura abantu bize bakubwira ngo 2000 avant 2000 avant quoi? Avant qui? 2000 avant Jésus-Christ. Ou après? Après Jésus-Christ. Voilà. Jewe rero ico kibazo cyo kimbaza inyuma ya mariage yanje. C'est-à-dire entertainment y'u Burundi bazoharura imbere yuko se mavumbagira mariage n'inyuma yaho. Kubera hariho connection. Ari abantu bavuka rimwe mu myaka igihumbi. Muri abantu gendi muri umuntu yabimbwiye. Kubera urugamba ndiko ndagwana se papa. Mari bishobora gukunda yuko nshobora kuba ndi kukamo ndi hehe everywhere yabiweze kandi. Unapara umuntu yambwiye ati ngo Simbizi ngo yagiye ngo mu mariage ngo acarazima. Simbizi arazima. Amakuru narayumvise. Yarazimye Natasha acaramuzana. Ati ingo urazi ama interview ngozo no munsi iyo shati nyene nahonje ari abantu bafise amayandi maraso kandi kiryoshe nta content nimwe isa n'iyindi igitangaje nivyo tuyagiya sindi medium oya nta yindi medium nabiyazemo kandi bose bambaje bimwe naciye kuri number refresh barandi promoter naciye zenga mukamo ya Gatech TV and host haciye content zikanima different ari tumwe to point tumwe usanga turi different bakuba urumva meno waje hari abantu batokwemera yuko se mavumbagira iki azimangana kuko je nzimanganye ni entertainment yose bipfuye kuko ndayihetse imyaka irenga navuga yuko guhera fin 2022 imyaka 3 guhera 2022 turabigena tanga gukora ibintu by'amayimisha cyane mengo hari mu mpera za 2020 bane mu ntango za 2022 mu ntango ngabo cyane ni mu mpera ko ndibukigena avuga ko ngomba ntangure gukora ivyunguka c'était le 28 décembre 2022 no muso wa mbere navuze ijambo ivyunguka imbere ya kamera ndi kumwe na ndi promoter nambaye costume c'était ari muri c'était le 28 ayo mu mpera zo mu mpera za 2022 bisigura yuko uno musi aho tugeze tubonye yuko turavye bwera muri 2022 ibi turiko turabamwe umunsi wa mbere yavugiye ku Kamo TV ndabashega Bob urukuri ibi sai bivugiye ku Kamo rijya gufura ko rigiye hariya Bravyo rero tu maintain bino bintu ntibaze yuko abandi bo ushaka amahoro yitegurira intambara cyane gose niko bimeze mugabo no munsi iyo turi mu turonsaga hengwe
cyo duturira inkinzo kaka inkinzo tuzigumana kuko umunyamahanga agasubira kutwinjirana Semavumba yahora afata defense ugiye gupambana n'ibibazo by'urugo man je sinzobona umwana wanje nk'umugore wanje ngo aragwaye ngo afite ibibazo muje guhangana n'ibibazo bya entertainment kaka zori ibintu bindi ibyitwa ubusore naho ndushuga daddy je naremenda saza abo tungana mana abatungana abambere tungana ubona abamajoro mu gisota majoro avize imyaka ingahe sugar daddy kana ngo kijya kidemu kubize ko ndano majoro kibakire urumva ko cyo kiremere kubera abasoda benshi barongora watevye arongora ku ipete rya kapiteni kwa kapiteni ari mara ku mwanya munini na majoro no mudoza ngatambaye alliance je abambere twakuranye baramaze kwambara ipete rya majoro kurambaga bro mu gisota no mu gipolisi na majoro bisigura yuko jewe urungano rw'iwanje mu gisoda ndafise mu majoro tungana ibana sinzi kuri kurabitaho bobo ndabisigura neza bisigura yuko inshingano majoro afise mu rugo rwiwe zirangana ama responsabilité major afise ari naje ma responsabilité buniyo ngomba nje mwe nafashe ingingo kubera umwanya munini namaze gusika ikintu gusa bitandukanye na major nuko je nari umusani abana nabaronse kare tire ko Semavumba rongo yatevye mwanda afise umwana afise imyaka 10 c'est na problème ikintu cy'ikintu cya mbere atone ko rongo yatevye nabanje kwanza kwigingira mapema ari epfo pastor yavuga ngo jewe ni pastor wanje nsengera bobo gaje nta cyambo nako kubera nari mu kumurimo w'Imana ega na Yesu nyigeze arongora Yesu yaragenda abonye umusamariya akazimba bazi akamuha gaca yibandanyiriza akagumana kimwe urabyumva nta yagiye ku aya kunuzenya agati we kwiriba arabona kandi cyo gire Yesu ari mubiri ko Yesu ntiyagira harara bagira amakampini ashitse mugabo yaraza ati abaji kandi batuma hano kure baje gusoma kweri geto baragenda bagafata nk'igeto bakujya bige bya bigitega baragenda bakarari nka 30 murisha igenge Yesu yagenda n'urizi bayo yategeza kwa visa baje bgatebana ngomba nzuru umuntu reba ruka ingo cyeruka bana kaka ngomba upoeshe nga ni kuno musi Yesu yozuzo musi nta kintu nakimwe yokora zakeza nitizidari ngo zige live kana jijizi and direct gomba nzuru umuntu kwa kaka yategeza kwandika manake yababyari bihari kiragi abandika ni ba Matayo bande barabajibiwe nyene rero bajya ibyo dukora nabo nivyo bakora musi je nacize nshobora gukora ata kamera oya nibibaho kubera nibibaho bara transmitter sasa Yesu yari umujanja avuga ateka ige twarifashe twayifashe no munsi kandi iyo tuheza ko turitanga niyo turamaze kuyibona ati gwageda saa yine utaratanga ishambre bace bakongera ucuri hayandi bavuga bro sasa Yesu yararaba ati bana yigeho twayifashe gushika saa yine ejo baduduhari nda bigenze gute ko yarafise ubumana muri we nabonye mudemu umore musama yatanga sana ashaka we ati bana maji urazire ejo ni pasika acha wana turi nkonga gacha kurungika nko mu rubirizi kujya ugura imika no umbe dufate mwa gutumye mu rubirizi ugura imikati yabaza ati abaji kujayo ni saha 3 kwa saha 3 ndafite amasaha 6 amasaha 6 no urakora amabara wamaze kuvuza kare wewe ukunda kuziga dani mudarega twiba amasaha 6 ndabwira imitwe Yesu yagira kubera avuga ati igihe tuza kubiri free uno musi rero yabari nguno muze cyandika kuri message ati koroka shu ubu hari free koroga kubera babaze ngumesha yazino gakora ibintu babyita ngo ni magie asa akora ibitangaza
yari umumesha yari mumayitana tenga kunkozeho gusa ati kwizera kwawe kuragukijije kandi rero yabivuga ngo yabivuga hejuru sa Aro byakijije kubera ngo numvise imbaraga ko zimvuyemo ati uninde umujya nkozeho rero yaragira confidence muri yavuga ati yavugira hejuru kandi urabizi no abastare bose urabizi yuko ari umudema avuga ati jewe n'urugimano muji ndamwemera ivyiwe reka nuko simfise ndamuha mugareka ndamusiga umuzigo bibaga bro bibaho niko monde entertainment imeze twabizanye icyo twabiremye niba muzo kumva bacanje bishwe na sida Nick Dave mande si byabayeho uko tubamwuko urumva mugabo rero giye urumva monde ndimwe no munsi ni monde yo kuba responsable sinzoba nka Yesu ko Yesu yazi ko nta kuntu horema abandi bantu bazoza bakora ubwo buzi ndakubwiye ati basenga Imana kuko nkaja muri iyo responsabilité yandi yo kwitaho umuryango hari ibintu nzoba ntagishobora gukora kubera icyo gihe nivyunka 2000% kuko ufise abana biga dufate nka mwamikazi ategeza kuja mu kwishuri mu kwicenda nzeromvikana habyo none gasha kandi ikindi naco rero gica gihara cumenya yuko bavuga ati n'umwana wande wasimbizi akora igakora ivyunguka urumva yuko ntategerezwa kuja kw'ishure rya Ndagaso nje birumvikana y'amashure yari yo kumusanga ndafise akana kiga kuri Rehoboth mbwa Rehoboth umengo na gashure kezo Rehoboth ni sawari ya mukinanira bari bon urahazi yahazi cyane impande ya Musarake umwana wanje mukuru yiga kuri Rehoboth Rehoboth ni bien bambara aka bleu navyo nzi byo yambara sasa Buda reka tumere nk'abasoze zo mugumize ejo arenda mukuru oya ni bon haya ni sawa abigisha baho bambara uniforme ko ameze bien si privé basi umwana wanje yiga Rehoboth mukuru ubundi sinzi yo yiga gusa ama Minerval jengi nambona yandikiye ateba nakaka none tinangaje ndakwasi tinangaje je nisumbuwe ngurumba nangahe wishini ututanga ivyonguka umwengo yiga aho garopet bo mwana w'imyaka ine bageze mu akaga ntaradubura yiga maternelle Joe wanje w'imyaka ine ari mu gatatu tuaze maternelle oya cyane wanje atanga kubaka ato nibibaho tuaze primaire pakoma crèche hapana oya bobo nibibaho nta mwana wa 4 ari muri 3e nibibaho 4 ni ça n'existe non 4 bobo nibibaho 4 ni jenda bikubwiye 3e afise 4 yiga 3e primaire bon ça mama batanga maternelle à 3 ans agaca yiheza à 6 ans 6 ans kabatanguye premier primaire bobo aho munyemeze ko ufise umwana afise 4 yiga 3e primaire abongo yeni rangiza akamo media rangiza ikiganiro shagu ngobeshi bwa bobo kwa nkaho nyene nk'abigisha bamwanditse nk'abo abataye muri mu bamwe yumve turangiza Buda twizere yuko concert izoba ya Natasha ariko ategura izoba imeze neza cyane neza n'ivyunguka tuzosha dukora kabisa Natasha vuze yuko kuri mariage yanyazokora gasha ndoyle content gusa ikintu kimwe ndoyle content bobo nayo tuzatura content iya ni content ikaze umva abantu bose no musi amakamera yose ayikaramurika ati bakeneye kubona amateka Natasha azokora bana iyo ni surprise bazoronka kuri Akamu TV Buda igihe nashaka kudushisha kwigihe wajigitega anditwe ibintu bya match severe bigutwaye warutwaye n'ibindi bintu ego novuga nti ni ibintu bon twabona ninde kamera nenge kana ninde ni tuzoguma tukubona kugira bumve ko n'abakunzi ba ninde bazoje kura simbizi naringiye ukina ninde kabisa ibintu uzobandanya mu episode bizovana na mwene projet na mwene projet bimeze ko bimeze
mugabo ndibaza ko tubizobandanya tanze ivyunguka bazobandanya ntago oya urumva ndiko ni Sharon ni Sharon umuririmbyi kazarimba bon afite indirimbo nziza kuva muri Canada aya ba muri Etats-Unis ariwe afite indirimbo afite n'indi bitwa Slay ari kumwe na ntuzenge na Frank Yanzoka 80 bimeze bon no kumuha support cyane gose kandi ibintu bizogenda bon cyane gose buda reka ndagushimire ko umwana twari kumwe ndagushimiye cyane gose ndagushimiye sana bakunzi ba Kamo TV done for real twari kumwe na Idris wa Semavumba amakuru menshi mwayumvise tuzosoma mu kindi kiganiro ciao ciao